Imana abane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Numwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abarovyi bakorera mu kiyaga Tanganyika baridoga ko ari ikena ry'igitoro ribatuma badakora akazi kabo neza. Bavuga yuko hari amafi badashobora kuroba badakoresheje ubwato bukoresha n'igitoro. Muraza kubikurikirana mw'idonido ry'amakuru yacu. Abene gihugu bo muri quartier Nyabagere bahitamo kunywa amazi atemba mu miserege bitewe no kubura amazi ya Regideso. Turafise n'ayandi makuru menshi twabateguriye mu kanya n'idonido y'amakuru yacu. Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze kugira ngo mukurikire idonido ry'amakuru yacu mu Kirundi. Ikena ry'igitoro ririko rirahungabanya ibikorwa by'abarovyi mu kiyaga ca Tanganyika. Idonido twateguriwe na mugenzi wacu Alain Loris Ndongozi. Muri iki gihe ikibazo cy'igitoro gihanze abarundi nka bose n'abakora umwuga wo kuroba mu kiyaga Tanganyika, na cyane cyane abakoresha ubwato n'igitoro nticyabasize inyuma. Abo barovyi harimo n'abava mu rwego kibanyi cya Kongo bavuga ko batagikora akazi kabo neza. Savile si tunatoka hapa, si tuko Kongomani, tunatoka Kongo. Twavuye muri Kongo dusanga igitoro carazimvye. Icupa rya kinju turigura amafaranga 200. Akazi kacu kagenda nabi. Ngiye kutanisha botesha mo ikonoza 20000 francs. Yamba mnikaba iva ku gitoro turaja ku ma station tukarondera igitoro ariko turonka igitoro cyangwa twakibura bivanye no kuntu batubwira ngo nta gitoro kiriho. Machine gaira barovyi bagaca barara ku rusi ntibakore. Urumva byose ni ntambamyi kuko kenshi twe tujya uko twinjiye mu kiyaga mu gihe tumaze kubura igitoro urumva akazi kaba gahagaze. Imboga amazi ziriyo icyo tubuze gusa tubuze igitoro. Hari gihe wumva ko imboga zafiriye kure muba kubera ata essence ufise kwacu usanga ugarukira hafi. Kubura igitoro bituma habura imboga, bituma habura igifungurwa. Ni amusanga imboga waro zigura 1000 ubu sigaho zigura 5 kubera igitoro. Abo bakora umwuga wo kuroba barafise ivyo basaba leta. Twece twosaba leta ihaguruke itwirukireko. Abantu bazana ibitoro nibarekure bavyinjize ku buntu, bavyinjize kabisa bwinshi kugira n'imboga natwe tuzironke. Twe uware wese yaho rajya gafi gatomoye uye nta gitoro kikiboneka. Za mboga twaraturondera ziva kure wogenda n'amaboko soza. Ingorane zabo ntizigarukira kwibura ry'igitoro gusa kuko naho kiboneka batakironka byoroshe kubw'ingingo yasohotse ibuza amastation guha igitoro abagitwara mu mabido kandi nabo batari butwara ubwato bwabo ku mastation. Ikibazo c'amazi kirabandanya kwibonekeza mu makartier atandukanye hari iyo mu gisagara ca Bujumbura na cyane amakartier yo mu buraruko, aho mu makartier nka Nyabagere na Taba abene gihugu bahitamo kuvoma amazi atemba mu miferege kubera babuze amazi ya Regideso. Bavoma amazi y'imbizi aserukira ku muferege uri kwibarabara rikuru ry'igihugu nimero 1 muri quartier Nyabagere iri muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Abo banyagihugu nyabuna baravuga ko ayo mazi abafasha birenze. Mw'abantu dukora mu bintu by'amaresitora, abantu bakora mu bindi bintu bitandukanye, umuntu wese akeneye amazi icyo akiyifuza cyose arondera ngaha kubera atakuri ibiki ataburyo umuntu afise. Nk'umuntu ataba afise uburyo bwo gushira ibombo mu rugo, nk'umuntu abafise adafise ingene yoronka amahera yo kugura amazi kuko ino ngaha muri kano gace bido ni desa y'amazi. Aya abo no twarose yatubera akabaro turavuma nganye. Umwe mu bize mu bijanye n'amagara y'abantu yavuze ko ayo mazi afise ingaruka mbi kuba yanywa. Ayo mazi nyene arafise ingaruka mbi kandi nabo nyene barabizi kuko wanashima bayakoresha iyo bawuze nyene ukundi kuntu bagira. Ingaruka z'amazi ibonekeza kubayakoresha benshi barabivuga
hariho abaca batangira gucibwamwo, hariho n'abandi bagira kugatarara mu mihogo, inkorora, bama babivuza. Mbega abo bose basaba iki? Ikintu nyene dusaba leta nuko cyane cyane abajejwe igisata ca Regidezo boza barabikurikirana vrema bakamenya ko amazi ari nkenerwa, nyene bakama bavyitwararitse ukuntu amazi akunda kubura kandi umwanya muremure, bakama bamenye ko abanyagihugu bahagirira ingorane zitandukanye, bakagikurikirana bakaraba nk'ahantu haba hari tugorane bakadukosora, hama abanyagihugu bakabandanya baronka amazi meza. Amakartier menshi yo mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura afise ikibazo c'amazi kigenda kisubiriza, naho muri Regidezo bavuga ko ico kibazo bakizi, ariko n'ubu bikaba byaranse gutorerwa umuti. Kwibarabara gitiriwe mu migwa ni muri zone ya Kinindo harangwa umwuka mubi utegwa n'amazi y'umwanda aturuka ku nzu za INSS. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Ahulete Mugisha. Aha ni muri zone Kinindo kwibarabara gitiriwe mu migwa, aho uhashitse wakigwa n'umunuko w'amazi y'imyanda uva mu mazu ahubatse ya INSS. Abene gihugu twaganiriye bahaba bavuga ko bamaze kurengerwa n'uwo munuko kuko umaze igihe kinini kandi babimenyesheje INSS ntihagire ico ikora. Kuri biragaragara n'amazi ya toilette kuko odere iza samaze bavuga ngo bava mu bikori cyangwa mu biki. Ibi bintu tibayemo nabi gose kandi igihe kirekire ko niho twirirwa niho dukorera nico gituro nga vraiment iyo odere y'aha hantu tugeze ahantu n'amagara yacu ngariko arahungabana gose. Ibi bintu byatanguye kuva bacubaka aya mazu, mu bisanzwe twaranabibabwiye kuva bacubaka aya mazu muri INSS. Ikintu baheruka kugira vuba uko bagiye baragerageza baracangura amazi yava mu matwarete n'amazi yava mu maevier de cuisine. Ubu rero bitwa ko bagerageje, ariko n'ubundi haracatanga umwuka mubi, ntihamota neza na buke buke. Ubusaba hoza ko babandanya basaba INSS gutunganya neza uko iyo mishafu yogenda itabanje kurekurirwa mu mifurege. Twice dusaba nka leta yo dufasha nuko yobwira bene ababijejwe ayo mazi bakagira bakayaha yindi nzira. Yego aho kurekurira amazi muri kanivo bogira ikinogo fosse septique bikagumamwo vyuzuye, bakazana vya biduga vyo kuvidanje. Tukaba twibaza yuko muri ino myaka turi mu majambere nk'umbura ruta ya kera, nukuri INSS yari kwiye gutorera inyishu irama iki kibazo kimaze imyaka myinshi. Inyubakwa nk'izo zirekurira amazi y'imyanda mu mifurege zikaba zitaraho gusa. Kugira ngo Urundi ushikire kwihangiro ry'imbona kazoza y'umwaka 2040, kuba igihugu cifashe n'umwaka 2060 Burundi uteye imbere, haracasabwa ibitari biki. Ivyo nivyavugiwe mu nama y'abahinga bajejwe ivy'ubutunzi bitwa Club d'actualité économique byabereye hariya muri kaminuza y'u Burundi ku munsi wa gatano uheze. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Gihaneza Bernice. Ihangiro ry'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 n'impinduka mu vyokorwa mwiziganywa ry'ubutunzi bw'igihugu, nico cari civugo mu kiganiro catunganijwe n'umugwi w'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi barabira hamwe ivy'ubutunzi Club d'actualité mu rurimi rw'igifaransa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 15 Kigarama 2023. Faustin Ndikumana, umuhinga mu vy'ubutunzi, akaba narongoye ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo parseme mu mfunyafunyo y'igifaransa, umwe mu bari batumiwe yemeza ko intererano mvamakungu ari nkenerwa mu vyofasha gushika kw'iryo hangiro. Uburundi ntibushobora gushika ku mbono bwihaye
mu gihe hasizwe inyuma intererano mvamakungu. Na kare Burundi ni igihugu kikiri mu rutonde rw'ibihugu bishobora gufashwa, ariko kandi tegerezwa kuraba ko bushoboye kwakira iyo ntererano. Izo nizo ntambwe ziboneka zotuma dushika kuri iyo mbono ya kazoza. Mu gihe bacibonekeza ko ifaranga ry'u Burundi rita agaciro ku munsi ku munsi, ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko tukiri inyuma. Ivyo navyo bigatuma nuko ivyo Burundi bushorera hanze bikiri ku rugero ruto cyane. Nayo Maisha Simbigura, umuyobozi ajejwe intunganyo y'imigambi mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta, nawe nyene akaba yari umutumire, abandanya yemeza ko bariko barakora ibishoboka vyose kugira bagere kw'iryo hangiro. Tuvuze imbono ya kazoza ntibisigura ko twamaze kuba igihugu cifashe canke giteye imbere. Turacafise imyaka 17 y'ibikorwa. Muri iyi nteguro hari amahangiro twihaye dutegerezwa gushikako. Ubu impande zose z'igihugu na cane cane ubushikiranganji ziriko zirakora kugira ngo zishike ku mahangiro amwe mu yahari. Ibikorwa biriko bija mu ngiro kandi turizeye kuko abarundi twese dufise icifuzo kimwe, gushaka kumwe, eka n'uburyo buriho. Ububuze nabwo buzorondegwa. Tubibutse ko Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060, ari ihangiro ryashikirijwe ku nshuro ya mbere n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yashikirije mu ihwaniro ry'igihugu mu vy'ubutunzi ryabaye ku wa 12 Ruheshi umwaka wa 2023. Muri ibisi bikurirangiza umwaka ndabarahiye Tesa na Noeli, Tesa na Star Times. Nivyukuri ubuguze buke y'amezi abiri y'amayinite wahora uraba ya Star Times uca wirabira buke yo hejuru yayo amezi abiri nyene. Sivyo gusa, wahora uraba buke yo hejuru iruta izindi, baca bakongererako iminsi 10 yose wirabira ataco winona. Nimwirabira amasanamu ya mbere Tesa kuri decoder za Star Times. Biraje vyihuse. Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times. Nayo ya decoder rurangiza Tesa ya Star Times DTH n'ibihumbi 50 gusa. Tesa na Noel, Tesa na Star Times. Que le spectacle commence. Iminsi mikuru iracabandanya muri Canal Plus. Gura amayinite nk'ayo wahorana ucumara iminsi 30 uraba amasheni yose ya Canal Plus. Iminsi 30 mwirabira ibiganiro biryoshe cyane ku masheni arenga amajanane. Iminsi 30 twirabira za nkino ziryoshe. Iminsi 30 twirabira y'amaseri dukunda. Iminsi 30 dukurikirana za sinema zakataraboneka. Pas mal du tout. Muri Canal Plus niturota duhagarika kubanezereza. Patrick Atangimana adushikiriye amakuru avugwa mu makungu, reka tumukurikire. Amakuru avugwa mu makungu reka tuyahere mu gihugu c'u Burusiya, aho uramutswa ico gihugu uno munsi Vladimir Putin yasezeraniye abarusiya ko hamwe bo mwizera bagasubira kumutora kandi azogira Uburusiya igihugu gikomeye gitunze cikwije kitazerinze. Ivyo yabishikirije kuri w'Imana igenekerezo ya 17 Kigarama, aho yariko hari yamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora azoba muri ntwarante mu mwaka uza 2024. Kubwa Putin hamwe batosubira kumutora Uburusiya buzoca buzimangana, agasa nk'utera ubwoba ibihugu bibanyi by'Uburusiya kuko atazigera yihanganira agasotoro gakogwa n'ibindi bihugu. Akanagiriza ibihugu vya Buraya na Amerika guhomvya ubutunzi bw'Uburusiya. Putin yaranahamagariye abasirikare n'abandi barusiya bakunda igihugu cabo gushira inguvu hamwe kugira bahagararire ukwikukira kw'igihugu, ubwigenge kahise, imico n'akaranga eka ndetse n'umutekano vy'Uburusiya. Tubibutse ko Vladimir Putin ariko yiyamamariza kuyobora Uburusiya ku nshuro ya 5 mu gihe ico gihugu kiri mu bihano cafatiwe n'ibihugu
vya Buraya na Amerika inyuma yaho Uburusiya buteye Ukraine mu mwaka w'ibihumbi 2022. Tuve mu Burusiya dusimbire ku mugabane wa Amerika y'Epfo aho muri Shiri abenegihugu basubiriye kwiyamiriza ubugira kabiri umugambi w'ibwirizwa shingiro rishasha. Mu matora yabaye kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 17 Kigarama ibice 55 n'uduce 75 kwijana vy'amajwi batoye oya, nayo ibice 44 n'uduce 25 kwijana batoye ego nkuko bishikirizwa n'urwego rujejwe gutunganya amatora mw'ico gihugu. Iryo bwirizwa shingiro ryasubiwemwo n'abaharanira iragi ry'uwahoze atwara ico gihugu General Pinochet inyuma yaho ryiyamirijwe ku nshuro ya mbere muri Nyakanga mu mwaka wa 2022. Nayo uramutswa ico gihugu Gabriel Boric amenyesha ko aribwo bwa nyuma iryo bwirizwa shingiro ritazosubira gusubirwamo, rikaba ryari rije gukomeza iryari rihasanzwe ryo kuva 1980 rigashimikira na cyane kukugwanya gukorora imbanyi no gukomeza umutekano w'igihugu. Iyo nkuru ivugwa mu makungu twashikirijwe na Patrick Atangimana asanzwe yimenyereza hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Turangirije ko amakuru yacu twabashikirije kuri no munsi, nkaba ndabashimiye mwese mashoboye kuyakurikirana, ariko kandi shimire abari mu buhinga bw'ivyuma basho kudufasha kugira ngo amasanamu n'amajwi abashikiriye atankomanzi, n'abamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bayarondere. Ndabashimiye mwese, mugire umunsi mwiza. Waronse agatoro yibuke gutanga lift ku batagafise. Imana ibahezagire naho utaha.